afashije bagomba gutembagaza ubutegetsi birabananiye bose bagiye iwiwe bibereye Kigali baniyombare none byanse tukavuga tuti duhe niyombare yinjire igereza uburyo binjira kare abambere babagiye kurokuka si imyaka 10 Abaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino na makuru avugwa mu mutekano inkuru ivugwa mu karere nta yindi ni inkuru yifatwa rya Uvira ariko akaba havugwa n'itangazo rya M23 ivuga ko izorekura igisagara ca Uvira ariko inyuma yaho M23 ivugiye ko izorekura igisagara ca Uvira kuri condition yatanze bamwe n'abandi bagira ico babivugaho Uvira izasubira mu minwe ya FRDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi canke ubwo bari urukino rwa politike naho irekuye Uvira bizogenda gute tugiye kubigaruka ko marano makuru turaza kubica irya nino ni zimwe mu nkuru zavuzwe cyane turaza kugaruka mu gisirikare c'u Burundi abarundi batari bake barahanura umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo General Prime Niyongabo nawe numwe mu bantu muri kino gihe batorohewe twarababwiye ko integuro yo kumukura yo baramaze gutegurwa President Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora kumwikora ko kubera ko afise amakuru ko General Prime Niyongabo yoba ari umwe mu bishi gisirikare c'u Burundi n'ibintu vyabaye muri Uvira akaba ariko arabimyegeka ko avuga ko icateye ishavu abasirikare bagaturugamba ngo Prime Niyongabo yoba bifisemwe uruhara murano makuru turaza kubigaruka ko ndetse twumve n'impanuro bamwe mu bakurikiranira hagufi ivy'umutekano w'akarere ndetse n'ivy'igisirikare bahanura General Prime Niyongabo ni mu gihe inyuma yaho igisagara ca Uvira gifatiwe n'inyeshamba za M23 havuzwa amakuru menshi cyane ko hoba hari imyiteguro idasanzwe yuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bo bagiye gukoresha ako karyo kugira bagaruke mu Burundi ivyo byavuzwe cyane mu gihe rero byavugwa ko Uburundi ubungubu busa n'ubwuguruye ku bantu bagerageje gukora kudeta mu mwaka wa 2015 bikavugwa ko n'umujenerali akomeye cyane yari kwisonga yabagerageje gukora kudeta muri 2015 ariko bikabata ko amazi General Godefroid Niyombare ngo yoba agiye guca muri Kongo akinjirira Uvira agashobora kubandanya umugambi wiwe ivyo byaravuzwe cyane ariko nta vyemezo bihari ko ivyo byoba ari byo kuko nta nuzi ko General Godefroid Niyombare yoba kiri ku mugabane wa Afrika nubwo bamwe bavuga ko uyo Niyombare nkuko byama byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD de Reveriyano Ndikuriyo ati nibatabaduha natwebwe u Rwanda ntiruze rugire ico rutubaza none umuntu akanyishije wocu mwisemba sijo jijo nyene yego umuntu akanyishije ntucu mwisemba wewe araje afashije bagomba gutembagaza ubutegetsi birabananiye bose bagiye iwiwe bibereye Kigali baniyombare none byanse tukavuga tuti duhe niyombare yinjire igereza uburyo binjira kare abambere babagiye kurokuka si imyaka 10 ubu 10 batangwe kurekurwa ba Kiroho be ni bande bariyo nuko ntabibuka amazina harimo bariyo bameze imyaka 10 bagiye bageze kurekurwa kuko twari twavuze ko babarekuye twose twatwara mu namashingiye twabigisha karanga mutima igasaba soda n'abasivili twose tubigisha karanga mutima kaja mu bandi mu gipepe rari amanyagihugu mugabo urubona bamwe baracari Kigali rero bakanyishije twende ntamwe tuzokwisemba iki gihugu yagikarabye abarundi n'abapepe baje bakarabye biyemera nari babwiye cyage twari mu ngagara kuri permanence burya turaraba ni imyaka bugira kiragenda Igaba niyo mbere barenze imyaka 55 igaba ko barakura igaba misi nabonye ntibaza bakiri kwisi none umuntu ntakura baba duhaye sawa bapfiriyeyo sawa cebihera mugaba kiriho oya kwero bazobaduha batabaduhaye nabo ntibabaza ikintu nakimwe mu Burundi swati barabaduha canke bagapfirayo arabatinya gupfa ico macumbise ngo koza barandika utuntu ngo navuze babaduhe naco baraba imyaka yose n'imyaka ingahe mbere
10 ngo bikwire duhagaritse imipaka Samuragwa kubera umuvyeyi w'igihugu yavuze ngo nibugurure imipaka akanya gatoya kajagari mwarabonye abantu bishwe bagira imimezo mu Rwanda kuza kwica abantu bacu ugize umutima mwiza barakumara turazibira ntihagire rero uzane ibintu vy'izanima muraja muri Tanzania mufata ubwato muji Zambia muje muri Kongo murira indege mugende kwisi n'Ikigali muragenda mu ndege ntaco muzoba mutwaye ntangorane mugabo mukaza muravuga ngo mwigirisha ikinya ngo urabona ngo mbega ngo ntimwovyihoza amagara y'umuntu n'amazi azizika nibayore uraza abantu bacu mugatumba no mu ruhari kariya hose abantu bishwe mugoma dusure kuza turarira turaganduka ku bantu 100 ingahe usigangaje bw'intwaro mu gihugu buza kuganduka turazibira nta mutima mwiza bafise kuko mutima mwiza navuga ati inkozi z'ikibizanyo zose turaziboshe turazizanye murabe ko leta itavyiga mugabo ukiriko urarondera ufasha ngo leta itabara ngo uzofata ubutegetsi hama ngo ucuvuga ngo ugurura ngo bareke ngo ntaco ngo niyombare nibatangure bahere turafise liste niba bahera tuza twugurura. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira n'imyiteguro idasanzwe y'abarwanyi ba Red Tabara nubwo M23 wayo yatangaje ko itazokwigera ihinzira abagwanyi ubutegetsi bw'u Burundi kugira bashobore kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Ivyo M23 gose yavuze ko idashobora kubikora, byose navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Izo nizo ngingo nyamukuru tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Mwese rero aho muri rya nino ndabahaye kaze, mwese nanabipfuriza kubandanya gukurikira ino chaîne yacu ariko mukanasangiza abagenzanyo kugira nabo bashikigwe n'amakuru tugenda turabashikiriza. M23 yatangaje ko igiye kuva mu muji wa Uvira ni nyuma yo kwerekana ko bashoboye gufata Uvira vyafatwa nkaho habananiye, ariko nanone ingabo z'u Burundi zikaba zaragwanye intambara y'agakura. Bivugwa ko rero bagira bave muri Uvira kugira bubahirize amasezerano ya Washington, ariko bakaba basizeho amategeko adasanzwe mbere yuko bahava. Bamwe bavuga ko ibi uwo bari n'umukino wa politike, bamwe bavuga ko Uvira badashobora gupfa kuyirekura gutyo. Narirya Uvira ari nko kugurura amarembo ku buce bwose bwafashwe na M23, harimo ibisagara bitandukanye cancane bisagara bikomeye nka Goma ndetse na Bukavu. M23 ivuga ko idashobora kuva muri Uvira hama ngo basubire Uvira isubire mu minwe ya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ngo bazohava ruko bahashikirije ingabo za ONU ngabarizo zihacunga. Uyu nundi mukenyuro rero, uyu nundi mukenyuro ngo kugira ngo Tshisekedi agume yizeye ibiganiro kandi igihugu kiriko kirahera. Bamwe bakavuga ko ibi bidashobora gukunda kubera ko inguvu M23 yakoresha mu gufata igisagara ca Uvira ndetse n'ibindi bisagara badashobora gukora ikosa nk'iryo bakoze mu mwaka w'2012 mu gihe bafashe umuji wa Goma maze bakawusubiza mu minwe ya leta, ariko bakakomeza bicwa ndetse bakangazwa. Mu nyuma rero bakaza kwikangura ivyo bari barindiriye ko Tshisekedi azokubahiriza nk'amasezerano atabikoze, bakaza kugaruka bushasha bakagarukana inguvu zidasanzwe. Ubu rero bikaba biboneka ko baje atagusubira inyuma, kandi intumbero yabo akaba ari ugushiraho leta ya Kivu, no kuvuga akabaho leta iri federale, no kuvuga ni leta iri mu yindi ariko ifise ubwigenge ndetse ifise n'amategeko ayigenga. Ibi rero Kongo niramuka yemeye ivyuko Uvira isubira mu minwe ya leta, izoba ari yindi ngumu yo mu menyo Kongo ikubiswe, kandi Tshisekedi ashobora kuzovyemera kubera ko benshi bavuga ko Tshisekedi arashobora guhendwa, kandi ngo abaje nama wiwe ntibamuhanura neza. Ingabo rero zawoni ntaho zitandukaniye ngo nabandi kubera ko barahamaze imyaka itari mike muri Kongo ariko ntibashoboye kugarukana amahoro. N'ubundi rero barashobora kuhaha izo ngabo za ONU arizo MONUSCO, ariko kubera ko n'ubundi bo baba bibereye ahantu badacungera canke bameze nk'abafite izindi misiyo zabazanye, ibintu bikakomeza kuyangara. N'ubundi rero ngo umwanya n'umwanya
M23 yashobora kwisubiza ico gisagara nubwo nuno mwanya tuvugana ntirakirekura kandi nubwo bamwe mu barundi cancane babisamiye hejuru bavuga bati ibintu bigiye kugenda neza mwariginye insinzi ngo muratsinze ngo murafashe igisagara ca Uvira none heraba Donald Trump wa Amerika abashize ko igitutu muraharikuye ubu rero mubonye ko ivyo mwavuze mwihenze ariko ico bikoze M23 nabo sabana kubera ko izo ngabo zawe ni bavuga ko arizo bahaha zari zihari ariko zihamaze imyaka ntivyabujije ko nubundi zagoma zifatwa nuno munsi zagoma zafashwe ingabo zawe ni zihara ahubwo abasirikare ba FARDC bahungira mu makambi ya MONUSCO ndetse abandi bakajana y'ibirwanisho nuno munsi biracyahari ntago vyabujije ko rero goma zifatwa ndetse na za Uvira n'ubu rero ibi bikaba bisigura ko nubundi ivyo M23 wivuga bisa nk'icitwazo kugira berekane ko ari abanyamahoro nayo ubundi ngo nta vy'ukurekura igisagara ca Uvira bihari. M23 irazi neza ko ahantu bahahaye ONU haba hakiri mu maboko yabo ntibaba rero bahatakaje ariko leta ya Kongo murumva nta bubasha izoba ihafise ko kuko atangabo zayo zizoba zemerewe kuhahonyoza ikirenge inzahabu ndetse n'andi mabuye y'agaciro bikaba bizokwama vyagiye ukuri kwamye nubundi Kongo ntago ari izoba igenzura ico gisagara. Ingabo zawo ni zikaba zimaze muri Kongo imyaka irenga 23 ariko nta namahoro bigeze bazana kiretse gupakira inzahabu gusa zipakirwa mpaka zikajanwa mu bihugu za Buraya ndetse na za Amerika zigapakirwa rero zigana ku babosi bo mu rwego rwo hejuru mw'isi. Muti rero Kongo ikaba ari igihugu gisa n'icigorewe gose ubu rero biraboneka ko ibintu bishobora kuza kutoroha cancane ku ruhande rwa Kongo ndetse na M23 yo ikaba atani kibazo yifitiye kubera ko irafise ibisagara nka vyose niyo yogumana ibisagara yigaruriye gusa ivyo biganiro bikabandanya ntabwo M23 ishobora gupfa kwemera kurekura ahantu hangana ugutyo yafashe. Burya rero hariho abantu benshi mbere wishizemwo na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazi yuko Felix Tshisekedi ashobora kuba akaba ahendwa n'abantu perezida Ndayishimiye nawe akagwa mu mutego aho bamwe bavuga bati perezida Ndayishimiye aza kumenya ko ibintu bizohera gutya ntaba yarishoye mu ntambara yagiye muri Kongo abandi nabo bati ariko we ntiyahomvye ahubwo hahomvye abasirikare b'u Burundi bahahoneye hahomba imiryango yabo yabatakaje hahomba abemerewe amafaranga yabo batayabonye abayabasavye bagafungwa abandi bagahanishwa kuzunguruka igihugu cose n'amaguru abandi barashiriwe iminyororo yo guherayo ngo baragambana igihugu abo nibo babihombeyemwo ariko ku ruhande w'ibihangange mu butegetsi birimwo president Ndayishimiye umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo no mwanya nabo bariko bararyana nibo bantu bashobora kuvuga ko iyo ntambara ya Kongo bayironsemwo amafaranga atari make n'inzahabu n'ibindi vyinshi cyane. General Prime Niyongabo bamwe mu barundi baramuhanura bati General nizere ko amajambo aguma arazunguruka kuri zimbuga ngurukana bumenyi bivugwa ko ari we yavuze ivyo atari vyo. Hari amakuru avuga ati General Prime Niyongabo yavuze ati twarekuye Uvira ku bushake bwacu twashatse kubahiriza amasezerano ya Washington igisirikare cacu nticigera kineshwa ku rugamba. Vyukuri aya majambo nimba ari koko ari General Prime Niyongabo yavuze ariko kandi ngo nta gitangaje coba kirimwo kuko ngo niko bubatse ukuri kure cane. Uwo murundi ati jewe sanzwe ndabizi ko ingabo zacu zimeze neza cane kandi zitagira igihugu uko kandi zitangira igihugu uko zishoboye ariko mwebwe abategetsi b'igisirikare mufatanije n'abanyepolitike muva mu mugambwe umwe ni mwinshi igisirikare cacu aho gukomeza igisirikare c'igihugu mwakomeje imifuko yanyu. Igisirikare ntigikomezwa n'amajambo igisirikare gikomezwa n'imitahe. Amafaranga agenewe igisirikare mwebwe abategetsi muyajana mu nyungu zanyu kugeza aho abasirikare babishuje uduhera twabo bakoreye mubaha igihano cyo kuzunguruka igihugu cose n'amaguru. Abasirikare baje kwitega ivyihebe muri Somalia amadolari bahembwe mwaranse ko Afrika Union Africaine yabihera ngo mpaka ace mu minwe yanyu kugira mubanze mukureko ayanyu muyakoreshe ivyiwanyu nabo rero mukayabaha isorosoro kubera muba muriko murayadandarisha.
none ni ryari igisirikare mufata uko cokomera canke coja kurwana kikarwana vy'ukuri. Naratangaye numvise ko n'amavuta y'amamesa yibwa abasirikare bakarya ibitagira amavuta. Ibi si ibitera soni kweri? Igihugu kirongowe n'abantu bameze uko comera mu kihe gisata? Nyakubahwa generale, irya FARDC mubona ikubitwa nk'imbwa z'insuma igira iya 10 muri Afrika, mu bisirikare bikomeye muri Afrika, ariko kubera ugufatwa nabi n'abasirikare, kubera ibiturire vyiraye mu nzego zose, kubera ukutitabwaho n'abategetsi, n'igisirikare gisigaye kirya ibiturire biva ku mwansi bahanganye, kikabangamira leta. Ivyo ndazi ko nabikurusha kubimenya, ariko namwe ndavye uko bimeze, ingabo zanyu nazo zigana hiyo nyene. Umuntu ataco wamumariye, wamusuzuguye, wo kwitangira amaraso yiwe kubera iki? Fate neza ingabo, mushire umutahe ukwiye mu gisirikare, muronke ibikoresho bigezweho, mutange trainings zigezweho ku ngabo, muheze murabe ko igisirikare cyo Burundi kitazoba rurangiranwa. Hari n'irindi kosa rikomeye muri ko murakora kandi izogeza kure igisirikare cyo Burundi. Abo basore n'inkumi muri ko mwinjiza mu gisirikare uyu munsi, mumenye ko batacinjira kubera kugikunda canke gukunda igihugu. Oya, abo bahungirayo ubukene, ubushomeri gusa, kandi barazi neza ko ubwo bushomeri ari mwe mwabo bateje, kuko mwivye igihugu kugezaho gisigara muri zero. Rero abo ndabarahiye ntimuri kumwe cane. FDD muratwengeje kweri. Mwubahuka gute kuvuga ngo muzotwara kugeza Yesu agarutse, mutigeze mukomeza igisirikare? Ubwo ni bumwe mu butumwa bamwe mu Barundi bashikiriza Generale Prime Niyongabo nawe ariko aravugwa ko vyicare muri kino gihe. Twarababwiye ko umwanya n'umwanya mushobora kumva yabogojwe, yakuwe mu mabanga, ariko nanone kanavugwa ko mu bagambaniye gisoda c'u Burundi hoba harimo na bamwe mu bihangange mu butegetsi bagomba gukuraho ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Ivyo byose ni ibintu bigenda biravugwa kandi bikagarukwa ko hagati aho ngaho M23 nayo iriko iritegurira bikomeye cane. Red Tabara ryo mu Burundi ritegura bikomeye cane kubandanya urugamba rwayo, mu gihe rero